dukomere Imana amashi cyane. Ijambo twumvise. Amen. Amen. Imana ishime cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Muranyemereye ndamwunganira abarundi bavuze ngo abatamvyi baneza bagira gute? Barakurikirana. Mwavyemeye? Sawa. Filipo igice ca mbere, abi Filipo igice ca mbere umurongo wa 27. Abi Filipo igice ca mbere wa Filipi mwanzo sura ya 27. Dufashe. Aremesha abi Filipi. Ariko kimwe gusa. Ingeso zanyu zemere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Okay. Kugira ngo nje kubagendera. Cyane ntaje. N'ubwo bijyanye ko muhagaze mushikamye. Mufise intego imwe. Umutima mu kurwanira ukwizera ubutumwa bwiza. Aca avuga 28 bandanye. Ko udatangwa n'abagwanizi ku kintu na kimwe. Icyo kizobera aho ikimenyetso cy'ukubona. Ariko mwebwe icagakiza. Ego. Kandi kivuye ku Mana. Icyo mwagabiwe. Ico twagabiwe ku bwa Kristo. Chenye tumepewa na Kristo. Bacumvise? Mesikia. Reka tucumvirize. Acha tusikie. Atari kumwizera gusa. Si kumwizera gusa. Ariko. Mwagabiwe no kugira gute? Mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Mepewa kuumizwa kwa sababu yake. Mu yandi majambo bisigura ngo. Wengine maneno nasema. Kwizera Kristo. Kuamini Kristo. Ni intango y'ukubabara. Ni mwanzo wa kuumizwa. Kwizera Kristo. Kuamini Kristo. Ni intango y'intambara. Ni mwanzo wa mateso. Kwizera Kristo. Kuamini Kristo. Ni intango yo guhamwa. Ni mwanzo wa kupiganishwa. Kwizera Kristo. Kuamini Kristo. Ni intango yo kugwiza abansi. Wa kuwa na wadui wengi. Nta ameni muvuga nga nta kibazo. Ameni hapo haina shida. Imana ishime cyane. Kwizera Kristo. Kuamini Kristo. Ni intango. Ni mwanzo yo kubabazwa mu mubiri. Kuumizwa ndani ya mwili. Kubera kwa sababu Kristo ivyifuzo vyiwe ku buzima bwacu. Nia yake ndani ya maisha yetu binyuranye n'ivyifuzo vy'imibiri yacu. Tofauti na nia zetu. Vuga ngo amen. Sema amen. Ivyo bibiri rero. Hayo mambo mawili. Iyo ntambara ibera muri twebwe. Izo vita zinakuwa ndani yetu. Kugira ngo nitubeho. Ili tusiwezi kuishi. Uko tuvyumva nuko tubishaka. Ama gisi tunavisikia na gisi tunavitaka. Amen. Amen. Ahandi naho Paulo yavuze ngo. Pengine Paulo akasema. Abahisemo gukurikira Yesu. Waliamua kumfuata Yesu. No kumwubaha. Na kumheshimu. Bagira gute? Wanafanyaje? Barahamwa. Wanapiganishwa. Imana ishime cyane. Amen. Yesu yarasenze isengesho. Yesu ameomba ombi. Asengera intumwa. Akiombewa mitume zake. Iryo sengesho rimaze iminsi rinyigisha. Ilo ombi linanifundisha. Yaravuze ngo. Alisema. Ngo Mana. Mungu. Ngo sindagusavye ngo bakure mw'isi. Siombi watowe duniani. Oya. Hapana. Ngo ndagusavye ngo bazigamire hehe. Lakini nakuomba uweze kuwachunga hapa duniani. Imana ishime cyane. Bwana Yesu asifiwe. Meshake. Shadrake na Abednego. Imana ishime cyane. Bwana Yesu asifiwe. Bishuye gutumwa. Wamejibu aje mfalme. Baramubwiye ngo. Walimwambia. Icho kigigwama. Hicho kimungu. Nitugipfukamira. Hatuwezi kukiomba. Uyo muriro. Kuyo moto. Ugomba kudutamwo. Unahitaji kutuweka ndani. Imana ishime cyane. Bwana Yesu asifiwe. Reka ndababwira ikintu kimwe. Acha niwaambie kitu. Ayo majambo bayavuze. Hayo maneno wameyasema. Bazi neza ko umwami aza kubikora kabata mu muriro. Wakijua kwamba mfalme atayafanya. Munyumvirize neza. Msikie vizuri.
ngo imana dusenga Mungu ambaye tunaomba ishobora kutugukiza, anaweza kutuponesha, ariko nubwo itodukiza, lakini hata kama hatuponeshi, ivyo bigirwamana ntidushobora hivyo vimeungwa kubisenga. tuwezi tukaviomba. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe. None ndababaza, Sasa niwaulize, imana yabakijije umuriro Mungu cyangwa yabakirije mu amewaponesha muriro? moto ama amewaponesha ndani ya moto? Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe. Imana yabakijije umuriro cyangwa yabakirije mu Mungu muriro? amewaponesha moto ama amewaponesha ndani ya moto? Amen. Amen. Umviriza rero umurage Yesu yadusigiye. Sikia sasa kile ambacho Yesu Yavuze ngo, amesema, ngo nimba mwisi batankuza, kama duniani hawakuweza kunipenda, namwe ntibazobakunda. na nyinyi hawatawapenda. Ni kubera iki imisi yose babigisha abansi? Kwa nini kila siku banyu tunafundisha maadui zenu mukumva yuko na unajisikia ikibazo ari kwamba abansi banyu? tatizo ni maadui zetu. Oya, nagoma nababwire ngo Lakini ipendelee kuambia, uno musi ikibazo ni Yesu. leo tatizo ni Yesu. Genda ubitwarire kwa Wende Yesu, umpeleke wote kwa Yesu, hanyuma azoguhinyisha. alafu yeye atakupa jibu. Urazi nyisha azoguha, Unajua jibu ambalo azokubwira ngo atakupa? nanje baranyasa. Atakwambia na mimi wamenikataa. Mumahamutekereze nawe Baki bakwana. fasi moja na utulie. Amen. Umuntu aravye ingene musa neza, Mtu akitizama kisi mnafanana bica vizuri, bigorana ukuntu umuntu avuga, vinatisha kisi mtu anaweza ariko kusema, ntaco reka tubivuge, lakini acha tuyaseme, kuko nivyo mubwirizwa kwa kumenya. sababu ni lazima muweze kuyajua. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ibibazo, Matatizo, ingorane mateso ntibigiye guhagarara. haviendi kushimama. Ntitwavyumvise. Tumevisikia. Ibimenyetso vyinshi Alama nyingi bitwereka yuko ibintu bigiye kuba bibi gusumba. zinatuonesha kwamba nyakati zinakuwa Ariko inyigisho z'abadayimoni, lakini mafundisho ya mapepo zibwira abantu zinaambia watu ngo bigiye kurangira, ya kwamba vyote vinaenda kuisha. ngo vyose Yesu agiye kubigira Vyote vyiza. Yesu anaenda kuvifaa kubadilisha vizuri. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Ivy'umubiri bigiye Mambo gukemuka. ya mwili yanaenda kuwa sawa. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Tuvuge ngo amen. Tuseme amen. Abikorino ba kabiri igice cya 5 duhere ku murongo wa mbere canke wa kabiri, hera ku wa mbere. Nakundi nuko nyene Mpwemu Yera yabihinduye, ni ibinyene ashaka ko twiga. Ndio hivyo Bwana Yesu amehitaji tujifunze. Havuga gute? Igice cya 5 cya 5 ba kabiri 5 hera ku murongo wa mbere. turazi yuko iyi nzu y'urusago yacu yo ku isi niyaramuka itambuwe, niyaramuka igize gute? Inzu y'urusago rwacu ku isi, nyumba yetu hapa duniani ni imibiri yacu, ni miili yetu. iramutse isambu, Wakati naamka na imebomoka, kubera izosambu, kwa sababu itabomoka siku moja. siko? Amen. Bandanya. dufise inyubako iva ku Mana, Dufise inyubako special iva ku Mana. Tunalo jengo linatoka kwa Mungu. inzu itubatswe n'amaboko, Itubatswe n'amaboko, Haikujengwa na mikono, itazoshirayo mu ijuru, itazoshirayo mu ijuru. iliyo ya milele mbinguni. Ivyo nivyo vizigiro tugomba Hayo kugira. ndio matumaini ambayo Imibiri tunapaswa yogwara, nayo. Miili yetu naumwa, twabura ivy'umubiri, tunaweza kosa mambo ya mwili, twasonza, tunaweza tukasikia twakena, njaa, tunaweza tukakuwa mugabo yamara, maskini, lakini twibuke yuko tukumbuke ya kwamba hari inzu iriko irubakwa kuna n'Imana. jengo ambalo liko linajengwa la Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Iyo nzu Hiyo jengo ngo ni inzu itazoshira, ni jengo ambalo izokwama. itaishi milele. Bandanya. kuko tunihira muri uru rusago twifuza kugwambikirwa kw'inzu yacu izova mu ijuru. Wumvise? Muri uru rusago tugira gute? Mwa nyumba tunafanya nini? Turaniha. Tunaumizwa. Turaniha. Tunalia. Tukababazwa. Tunaumizwa. Namba tuyambaye, ego, tutazosanga twambaye ubusa. Okay. Bandanya. Kuko twebwe abari muri uru rusago tuniha turemerewe. Tuniha turemerewe. Tunalia wakati tumelemewa. Bwana sifiwe. Amen. None ibi bintu Paulo yariko abibwira abapagani. Sasa haya mambo Paulo alikuwa anaambia wapagani. Oya, yariko abibwira abantu bizeye izina rya Kristo. Wameamini Bwana Yesu. Abibutsa akiwakumbusha ubuzima bagenewe kubaho ngaha ku isi. Maisha ambayo ni lazima washemo hapa duniani. Mwavyumvise? Numuruho gusa. Ni machozi tu, ni mchoko. Salomera bivuze ngo ni nko guhamiriki umuyaga. Ni kama kukimbilia upepo.
Amen. Amen. Reka tuganire buke buke. Acha tuongee kidogo kidogo. Abantu bapfika imbega. Watu wanakuwa wanafahamu matatizo kwa sababu gani? Dupfiki. Kwa hata musi nume ndumva abantu bapfa ijambo ry'Imana. Hakuna hata siku moja utakutana watu wamekufa kwa sababu mtu amesema habari njema. Amen. Dupfiki. Ni kitu gani kinatuma hatuongee? Ibibazo biba mu bantu bivahe. Yanakuwa ndani ya watu yanatoka wapi? Yakobo igice cha 4 umurongo wa mbere. Yakobo sura 4 mstari wa kwanza. Dusome mu izina rya Yesu. Aho turaza kuhagaruka. Yakobo cha 4 kuva ku murongo wa mbere. Yakobo igice cha 4 kuva ku murongo wa mbere avuga ngo indanzi y'amajambo ntiducudike n'isi. Iki? Ntiducudike n'isi. Muri mwebwe intambara ziva he? Intambara ziva he ba Kristo? Muri mwebwe. Vita vinatoka wapi wa Kristo katikati yenu? Mupfiki? Na kufa nini? Dupfiki. Ni kitu gani kinatutenganisha? Ibintu biri mu mutima, imyidodo biri mu mutima wawe. Vitu ambavyo viko ndani ya roho yako kwa sababu ya mwenzako. Yubakiye kuki? Vinajengwa kwa nini? N'imitongano iva he? N'imitongano, gutongana biva he? Mbega nibiva mu bibahimbara bigwanira mu ngingo zanyu? Mwavyumvise? Biva mu biduhimbara bigwanira mu ngingo zacu. Ndani ya mwili yetu. Mu yandi majambo, kwa yangine maneno, biva muri kameremere k'imibiri yacu. Vinatoka ndani ya tabia zetu. Ako muraza aho kavuye? Najua penye imetoka hayo. Hari umuntu twame tuganira jana. Kuna mtu ambaye tulikuwa tunaongea. Namubwira ngo icyaha, nikamwambia zambi ni virisi ikomeye cyane. Ni virisi kubwa sana. Ico twanduzwe n'umuntu wa mbere. Kitu ambacho tumekoseshwa na mtu wa kwanza. Niwo muzi w'ibibi byose mubona biri ngaha ku isi. Ndio chanzo ya kitu chote tunaona hapa duniani. Kubera iki? Kwa sababu gani? Cyatwandukije kameremere. Ametupatia huyo utu. Kandi ivyo abantu bapfa. Tena vitu ambavyo watu wanakufa. Bishingiye kuri kameremere k'imibiri yao. Vinatoka ndani ya huyo utu wa mwili wetu. Turi kumwe? Tuko pamoja. Murifuza. Ariko ntimuhabwa. Murifuza ariko ntimuhabwa. Mwatamani lakini hampewi. Murica. Mugira ishari. Ariko ntimushobora kuronka. Ntimushobora kuronka. Ntushobora kuronka mu gihe umutima wawe wuzuyemo ishari, umutima wawe wuzuye gutongana, umutima wawe wuzuyemo abantu, umutima wawe wuzuyemo amatiku. Hauwezi ukapata kitu wakati unajaa wivu. Ibishoboka ba Kristo. Haviwezekani wa Kristo. Uyo mururazi ukwiye kuva mu mitima yanyu. Hiyo chuki ni lazima itoke ndani ya nafsi zenu. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Imani shimwe. Ayo matiku yo kwirirwa muraraba ubuzima bw'abandi. Hiyo chuki ya kubaki unatizama maisha ya mwenzako. Murakura ubuzima bwanyu bila kutizama maisha yenu. Nagoma nababwira kino kintu. Nipendelea kuambia hiki kitu. Kila mtu na goti lake mbele za Mungu. Kila mtu ataulizwa mambo yake. Hakuna mtu ataulizwa mambo ya mwenzake. Nachitwaza uzoza imbere y'Imana. Hakuna kitu tamuonesha Mungu. Eti fulani ameniambia vibaya. Pambana na Mungu. Wewe nugwane n'Imana. Abadilisha maisha yako. Kugira ngo ahindure ubuzima bwawe. Ukeneye gusumba ibindi byose. Kitu chenye unahitaji kuzidi kitu chote. Ekana na wengine. Na kibazo bafisi. Hawana tatizo. Kibazo ni wewe ukifisi. Tatizo ni wewe unalo. Le problème c'est toi. Ikibazo ni wewe. Amen. Amen. Imani ishimwe cyane. Amen. Nagoma nababwire rero. Nipendelea kuambia. Mauvaise chargement y'imitima. Gisi tunavyopeleka vibaya mioyo yetu. Ivyuzuye mu mitima. Vitu ambavyo vinajaa ndani ya roho zetu. Ni vyakanwa kavuga. Ndio yale ambayo mdomo unasema. Amen. Nimba umwanya munini umaruru kuravuga abandi. Kama muda mwingi unaushika ukiteta wenzako. Ni kubera mu mutima wawe huzuyemo abandi. Ni kwa sababu ndani ya roho yako kunajaa watu. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Neno la Mungu linasema aje? Abakolosai igice cya 3 umurongo 16. Wakolosai 3:16. Nitwasome. Tusipasome. Ijambo ry'Imana riba muri mwebwe rigiza gute? Neno la Mungu liwe ndani yenu likuwa nyingi
wa Kristo. ijambo aba ariryo rigwira mu Neno mitima la Mungu liweze yanyu. kujaa ndani ya roho zenu. Amen. Amen. Utagwaye abantu agwaye ibintu. Kama mtu haumwi watu, anaumwa vitu. Amen. Murabi gituma abantu basaba ntibanahawe. Uangalie gisi watu wanaomba lakini hawapewi. Maombi hapa na hapa. Amasengesho Mwarazungurutse mu vyumba vy'amasengesho hirya no hino. Muri satembea makanisa na makanisa. Ukagenda mu mashengero n'ayandi. Unachoka. Ukaruha. Ngo dukeneye ahantu hari amavuta. Tunahitaji fasi ambapo mafuta. Hasuse. Anu baduhanurira. Baraguhanuriye, barasura baraguhanurira, barasura baraguhanurira. Wakaongeza wakakwambia. Ungariki yule. Ariko uracari wa uracavuga kwa kundi. Uracagenda kwa kundi. Ungali unatembea vile vile. Reka nababwire ikintu kimwe. Acha niwaambie kitu kimoja. Murazi yuko bajya bahanuzi. Unajua wale wenyewe wanatabiri. Baduhanurira ibihwanye n'ivyifuzo biri mu mitima yacu. Ambao wanatabiri yale ambayo yako ndani ya roho zetu. Kubera impemu zirakwegana. Kwa sababu nafsi zinakokotana. Amen. Amen. Mbeko riki twebwe batigera batubwira ngo tugiye kubona Imana ibatabara. Nuko Imana atugiriye neza tuzuzima bwiza gusa. Nzuri, tuna maisha mazuri. Il faut faire attention. Muweze kuwa muangalishe. Niba haza abantu bakubwira. Kama kuna mtu anakuja anakuambia. Yuko Imana igiye gukemura ibibazo by'umubiri. Ya kwamba Mungu anaenda kufanya mambo yako ya kimwili. Ni kubera. Ni kwa sababu. Satani arazi kibazo cyawe. Ibilisi anajua tatizo lako. Akubwira ivyo ushaka kumva. Anakuambia yale ambao unahitaji kusikia. Kugira ngo kumuri wawe. Ili ubaki yule. Ntuhindukire. Usiwezi kubadilika. Uhindukirire umwami Yesu. Uweze kumbadilika. Na waheza kwereke. Na yeye aweze kuonesha vile ambao anakuhitaji yeko. Amen. Amen. Warageze ku murongo wa kangahe? Nimuhabwe kuko mudasaba. Murasaba ntimuhabwe. Kubera iki? Kuko musaba nabi. Kugira ngo muvyononere mubibahimbara. Dusaba nabi. Igituma dusaba nabi. Kwa sababu gani tunaomba vibaya? Ni kubera umutima dusaba nari mubi. Kwa sababu roho ambayo tunaenda kuomba nayo ni mbaya. Ni kubera havi ico gisabisho ni habi. Ni kwa sababu mahali pako ilo ombi ni pabani, pachafu, panaumwa. Bantu b'Imana. Watu wa Mungu. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ingwara z'imitima. Magonjwa ya mwili. Nizo dukwiye gutinya gusuma ingwara z'umubiri. Magonjwa ya roho ndio ambayo ni lazima tuogope kuzidi magonjwa ya mwili. Imana ishimwe cyane. Amen. Umutima ugwaye ibintu byose biraba paralize. Wakati roho inaumwa vitu vyote vinaumwa. Umutima ugwaye. Wakati roho inaumwa. Imana nishobora kushiramo ivyaha. Mungu hawezi akaweka mambo yake. Ibikunda. Haviwezekani. Amen. Amen. Yesu yaravuze ngo. Yesu amesema. Ngo nimubike. Esi muweke. Ubutunzi bwanyu. Muweke mtajiri wenu. Ahingese. Mahali. N'inyenzi zitagira gute. Mahali penye vidudu haviwezi vikafika. Yagarukiyaho. Akumalizia hapo. Kwa sababu. Aho ubutunzi bw'umuntu buri. Mahali penye kuna mali za mtu. Ngo ariho n'umutima wibuye. Ndipo na roho yake penye ipo. Bisigura ngo rero. Inamaanisha nini? Imitima yacu. Roho zetu. Tuyibike muri Kristo. Tuiweke ndani ya Kristo. Niyo hatagira ibisuma. Niyo hatari inyenzi. Ndio penye hakuna vidudu. Niyo hatari gutu. Ndio penye hakuna. Mu bwami bw'Imana. Ndani ya ufalme wa Mungu. Ngo bugizwe n'iki? Unafanya na nini? Ngo n'amahoro. Ni amani. Ngo n'umunezero. Ni furaha. No kugororoka. Na kuwa utakatifu. Ndani ya roho. Imitima ya. Roho zetu. Nimba itarimo amahoro. Kama hamnemo amani. Nimba itarimo umunezero. Kama hamnemo furaha. Ni kubera ubwami bw'Imana atari bwo buyiganje. Ni kwa sababu ufalme wa Mungu sio ndo ambao unatawala. Unatawaliwa na vingine vitu. Kandi ivyo bintu bikuganje. Tena hivyo vitu ambavyo vinatawala. Nivyo biyobora ubuzima bwawe. Ndivyo ambavyo vinaongoza maisha yako. Abaroma igice ca 8. Warumi 8. Murongo era kuri 13. Dusome mu gitabo cy'Abaroma igice 8 ku murongo w'13. Kuko namba mwitondera iby'akameremere kanyu. Nimuzobura gupfa. Nije ndabivuze. Ni mimi bavuze ngo walisema. Bavuze gute? Namba mugira gute? Mwitondera iby'akameremere kanyu. Ntimuzobura kugira gute? Gupfa. Gupfa.
ubuzima n'urupfu biri mu maboko yacu. Maisha na uzima uko vyote ndani ya mikono yetu. Maisha na kifo imbere yacu Imana yabisizeho tubona. Bwana Yesu ameviweka mbele yetu. Ariko nimwica ivy'umubiri ukora. Nimwica ivy'umubiri ukora. Muvyicishije mwemu. Muzobaho. Mwemu niwe yica ibikorwa vya kameremere k'imibiri yacu. Roho ndio ambaye anaua matendo ya mwili wetu. Bwana sifiwe. Amen. Niko kurongorwa na mwemu w'Imana. Niko kuongozwa na Roho wa Mungu. Nico gituma Paulo yavuze. Ndio maana Paulo amesema. Mu Bagalatia igice ca 5. Wagalatia sura 5. Were kuri 17 na 18. Baravuga ibikorwa vya kameremere ku mubiri. Ya mwili yote. Bakaca barangiza bavuga ngo abakora bene ivyo wale ambao wanafanya mambo kama hayo hawatarisi ufalme wa mbingu. Si jewe nabivuze. Sio mimi ambaye nimeyasema. Hanyuma 14. Umviriza rero iki kintu. 14. Ivyo kuba abana b'Imana. Abarongorwa na Mpwemu w'Imana. Bose nibo bana b'Imana gusa. Ndio wana wa Mungu tu. Ikimenyetso kikuranga kuri umwana w'Imana. Alama ya kukuonesha kwamba uko mwana wa Mungu. Nuko ubuzima bwa burongorwa na Mpwemu. Kwa sababu maisha yako yaweze kuongozwa na Roho wa Mungu. Uti kubera iki? Kwa nini? Narabivuze kwa Mungu reka ndabisubire. Iliyopita acha ni arudi ndani. Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 13 na 14. Haravuga gute? Abanyefeso igice ca mbere 13 na 14. Ego. Haravuga ngo muri we. Ego. Namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Haleluya. Imana Mungu mbere y'ukugira iki dusaba cyose haweze kutuomba kitu hata kimoja. Yabanje kuduha inyishu. Alianza kutupa jibu. Na kintu na kimwe Imana idusaba. Hakuna kitu hata kimoja Mungu anatuomba. Itabanje kugitorera inyishu. Wakati ya kuanza kukipatia jibu ndani ya maisha yetu. Turi kumwe ba Kristo. Tuko pamoja wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Nagiye na kimi Imana yodusaba ibigumye. Hakuna nyakati yote Mungu atatuomba kitu ambacho ni kigumu. Kwa hizi yuko ata capacity tugira. Kwa sababu anajua kwamba hatuna hiyo uwezo yo kubikora. Wa kuweza kuyafanya. Yabanje kuvyikorera ubwayo. Alianza kwanza kuyafanya peke yake. Nico gituma turirimbya amaraso. Ndio maana wakati tunaimba madamu ya Yesu. Twibuka inyishu nyinshi twarose mu maraso ya Yesu. Jibu nyingi ambazo tumepewa ndani ya damu ya Yesu. Niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Subiramo usome neza. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Umviriza, muri we mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Hanyuma niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Hanyuma mumaze no kumwizera. Mesha hata muamini. Niho mwashiriwe kw'ikimenyetso. Tumaze kumwizera rero Yesu. Wakati tumemwamini sasa. Yadusize kw'ikimenyetso. Ametuweka kwa alama. Nico Mpwemu Yera. Nico cyitwa Mpwemu Yera. Nico ambacho kinaitwa Roho Mtakatifu. Yasezerano. Ambaye ameahidia. Bisigura ngo Imana yasezeranye Mpwemu Yera. Bwana Yesu ameahidi Roho Mtakatifu. Yabiciye mu rupfu rwa Yesu. Ametupa wakati amekufa. Kandi uyo Mpwemu Yera tena huyo Roho Mtakatifu ahabwa bizeye anapewa kwa wale ambao wanaamini tu. Ngo ni kimenyetso, ni alama. Biblia ikirundi coroshe, Biblia ya Kirundi ngo ni kidodo. Eti ni kidodo ivo. Hanyuma 14 rero niwe ngwati. Umviriza rero uyo Mpwemu Yera ngo niwe ngwati. Huyo Roho Mtakatifu ndio ipoteki. Ego y'umwandu tuzohabwa. Y'amasezerano tuzohabwa. Kugira ngo abo Imana yaronse ibacungure. Kugira ngo abo Imana yaronse kera jewe nawe turimwo. Ibacungure biza bigende gute? Ngo ubwiza bwayo bushimwe. Mbega ubwo bwiza bwayo babubonera he? Je, uyo tukufu tunauonea wapi? Ubwo bwiza bwayo uyo tukufu hakuna mahali ambao unaonekania. Ubonekera mu buzima bwacu. Unaonekania ndani ya maisha yetu. Bigatuma abantu batubonye. Alafu watu wakituona wanaweza kumshukuru Mungu. Amena hakuna. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Umviriza rero. Msikie sasa. Ingwati. Urisi. Ingwati.
ingwate yami iza irusha agaciro ambayo inakuja ikizidi thamani icuhabwa umaze kuyitanga. wakati unaipana. Siko bimeze? Bisigura mu yandi majambo. Inamaanisha nini? Iyo ngwate Imana yatanze, huyo urisi ambayo Mungu uyo amepewa, Mpwemu yaduhaye, huyo roho ambayo ametupa, aruta amasezerano Imana yadusezeranye. anazidi maagano ambayo Yesu ametuahidia. Ayo masezerano rero naya. Hizo agano ni za wapi? Bwana sifiwe. Imani shimwe. Amen. Amen. Nico gituma ndio maana mu gice cya kane soma mu gice cya kane. Hano nyene mu banyefeso. Aho nyene mu banyefeso. Mu gice cya kane ku murongo wa 30 na 31. Hano nyene mu banyefeso igice cya kane ku murongo wa 30 na 31. Ego. Kandi ntimukabaze Mpwemu Yera w'Imana. Subiramo. Ntimukababaze Mpwemu Yera. Aha. Yabashiriweho kuba ikimenyetso. Uyo yadushiriweho kuba ikimenyetso. Gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Gushitsa ryari? Gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Mpwemu Yera ni ikimenyetso. Roho wa Mungu ni Imana yadushizeko. Ni muhuri ambaye ametuweka kugeza kuri wa munsi. Kufikisha hadi hiyo siku. Kuko ni Imana izotumenyerako. Kwa sababu kile ndicho Mungu atatujulia. Umunsi yaje gutora abantu. Wakati atakuja kuchukua watu wake. Bisigura rero. Inamaanisha dufatanije na rya jambo twasomye mu Baroma. Tukamatisha na kile neno ambalo tumesoma Abarongorwa na Mpwemu Yera. Wale ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu wote. Ngo nibo abana b'Imana. Ndio wana wa Mungu. Ikimenyetso rero kitwereka ko turi abana b'Imana. Arama ambayo kutuonesha kama tuko wana wa Mungu. Nuko tuyobagwa na Mpwemu Yera. Kwa sababu tunaongozwa na Roho wa Mungu. Roho ni nini sasa? Roho ni upendo. Mpwemu na mahoro. Roho ni amani. Mpwemu ni umunezero. Roho ni furaha. Mpwemu ni kwihangana. Roho ni kuvumilia. Mpwemu ni ubugwaneza. Roho ni utu mzuri. Mpwemu ni kwirinda. Roho ni kujilinda. Hivyo vigomba kuturanga. Kwa sababu hivyo ni lazima viweze kuwa kwetu. Amen. Amen. Bakeneye kurangira abantu bihangana. Wakitaka kusema watu ambao wanavumilia. Wachukue mimi na wewe. Bakeneye gutanga urugezo rwiza rw'urukundo. Wakitaka kutizama wale ambao wana upendo, watizame mimi na wewe. Bakeneye kubona abantu bama banezerewe. Wakitizama wale watu ambao wanakuwa na furaha. Batorejewe na. Wanione mimi na wewe. Bakeneye kubona abantu b'abanyamahoro. Wakihitaji kuona watu wenye wana amani. Watizame mimi na wewe. None tuzovuga gute ko turi abana b'Imana? Sasa tutasemaje kama tuko wana wa Mungu? Ivyo bimenyetso byose bigaragara ku muntu afise Mpwemu. Zote za Roho Mtakatifu atavyo dufise. Hatuna nazo. Umviriza rero igituma Mpwemu ababara. Sikia sasa gisi Roho anaumizwa kwa nini? 31. Aha. Umururazi wose umururazi wose no kujingitwa. No kuzingitwa. N'uburake. N'uburake. No gutongana. No gutongana. No gutukana. No gutukana. Bibavemwo. Bibavemwo mu izina rya Yesu. Ko mutavuga amen. Mbona msemi amena? Umururazi. Ariko bantu mwe nukuri kw'Imana reka manuka ahubwo. Acha nishuke. Kubera iki mukunda kwikorera pubeli? Kwa nini mnapenda kupeleka uchafu? Kubera iki mutabona ko ibintu vy'imicafu biza kubabuza amahoro gusa ataki? Kwa nini hamuoni vitu vichafu vinakuja kukosesha amani? Umururazi c'est quoi? Asira ni nini? Ni déchet. Ni uchafu. Indésirable mu mutima. Ni uchafu ndani ya nafsi. Uburake asira bugutera gukora ibintu usigara uricuza mu. Inatuma wewe unafanya kitu ambacho utajutia. Vuga ngo amen. Sema amen. 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 Gutongana. Kuwa na kelele. Dispute. Kelele. Misi yose vyama birangirana. Kila siku yote vinakuwa vinaisha vibaya. Kubera iki none vyama muri twebwe? Kwa nini sasa vinakuwa ndani yetu? Kubera iki abantu ibintu bibi biborohera biri fasi? Vitu vichafu vinakuwa virahisi kwenu? Kubera ari kamera iganza ubuzima bwa. Kwa sababu ni utu unaongoza maisha yenu. Kamere. Utu. Kamere ni virisi komeye. Utu ni virisi kubwa sana. Ni virisi mbaya sana ndani ya maisha yenu. Ariko Mpwemu Yera arayica. Lakini Roho Mtakatifu anaiua. Mpwemu Yera arica uburake. Roho Mungu anatoa hasira. Mpwemu Yera arica ishavu. Roho Mungu anatoa hasira. Mpwemu Yera arica ishari. Roho Mungu anatoa. Mpwemu Yera arica umubabaro udafise icyo uhagazeko. Roho Mungu anatoa huzuni. Mpwemu Yera, Mpwemu Yera, Mpwemu Yera, Mpwemu Yera, Mpwemu Yera. Mumugire umugenzi. Mumfanye rafiki. None ibindi ko mwagerageje bikaba. Sasa bona vingine mmejaribu vikakataa.
Amen. Amen. Kandi rero nyakununga. Tena sasa Nta nduru akoresha. hakuna fujo anatumia. Ibyiwe bigenda bukebuke. Mambo yake yanaenda rahisi. Amen. Amen. Ukirukanga. Unakimbia. Ariko ntaho umusigira. Lakini hauwezi kumwacha. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Barangije gutere. Reka duhereze kuri tirantide imeze neza. Mugiriranire neza. Mugiranire imbabazi. Mugiriranire neza. Amen. Ariko ko ibi bintu umenga biranatesa biranaryoshye kumva. Tafikira ya mambo ni matamu. Bibaremera kubera iki bakristo? Sasa ni vigumu kwenu kwa nini? Kugira neza. Bibaremera kubera iki? Vinakuwa vigumu kwenu kwa nini? Kubera karamabuye. Kwa nini ni majiwe? Si mwe mugira neza ni Mpwemu Yera korera muri mwe. Sio nyinyi ambaye mnatenda vizuri lakini kumureka ngo akore. Kama muhitaji kumwacha tu atende. Usatsa gukora wewe. Wakati unahitaji kutumika wewe. Ukora ibisa nawe. Utatumika mambo ya kufanana. Ibisa nawe urabizi. Hivyo unavijua. Ni safu, ni shari. Ni hasira. Ni nzigo. Ni nzikira. Na matonu gutongana. Ni mtu kutukanana. Na matiku. Ni kusa wewe. Ndivyo ambavyo wanafanana. Ariko uko mwemasa. Lakini gisi roho wa Mungu anafanana. Ni kutenda vizuri. Ni mbabazi. Ni huruma. Ni urukundo. Ni upendo. Ni kwihangana. Ni kuvumilia. None ko ivyo bintu numva biryoshe. Sasa bona hayo mambo yanasema. None ibiryoshe bitunaniza kuki? Sasa mambo matamu vinakuwa vigumu kwa nini? Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka nitugire neza kugira ngo duce amanota. Acha tusifanye mambo matendo mazuri kwa sababu watu watupende. Kuko ariyo kamere shasi Imana yaduha. Lakini tutende vizuri kwa sababu ndio utu mpya ambao Bwana Yesu ametupa. Amen. Uko niko dusa. Hivyo ndivyo tunafanana. Imana niko itubona. Mungu ndivyo anavyotuona. Itubonamo umunezero. Anatuona ndani kuko nivyo yaduhaye. Kwa sababu ndivyo ambavyo ametupa. Anatuona mo amani. Itubonamo kugira neza. Anatuona mo kutenda vizuri. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Umviriza igituma Mpwemu Yera baba. Sikia sasa kwa sababu gani Imana itubikiye. Ni kwa sababu vile ambavyo Bwana Yesu anatuwekea. Ni vyiza mu buryo burengeye aho umwana w'umuntu adashobora kuronka ingena bivu. Ni vizuri hata mwanadamu hawezi pata. Munyemerere mvuge mu bikenda bisubiremo. Acha nivirudie ndani. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Reka mbere ku mibiri kubera niyo yamitugo. Acha nianzie ndani ya mwili kwa sababu mwili ndio unatutatiza. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Indanzi y'amajambere avuga ngo urukundo rwa Data twese rwaduhinduye abana biwe. Ku murongo wa mbere murabe urukundo uko rungana. Urukundo uko rungana. Murabe uko rukundo Data dukuza uko rungana. Tazameni huo upendo ambao Bwana ametupenda. Ko twitwa abana b'Imana. Ko umviriza bantu b'Imana. Watu wa Mungu. Ni privilege idasanzwe kwitwa umwana w'Imana. Ni vitu vizuri sana kuitwa mwana wa Mungu. Si morale y'abarokore. Sio msemo wa warokole. N'ubuzima Imana yaduhaye. Lakini ni maisha ambayo Bwana ametupa. Ibiduha ku buntu. Akatupatia kwa neema. Tutabaje gukora. Bila kutumika. Niko rukundo rw'Imana. Ndio upendo wa Mungu. Kandi niko turi. Nico gituma ab'isi batatuzi kuko batayimenye. Amen. No umviriza. Sikia. Ukazobona mupatana cyane n'abantu bo mwisi mudasangiye kwizera. Wakati utaona unakutanisha sana na watu wa kidunia. Akaba aribo bakorohera bakubanguke. Na wanakuwa watu wa rahisi sana kuweza kuongea nao. Yesu twe turi mwisi. Sisi tuko duniani. Na twohungira abantu. Hakuna mahali tunataka umuntu wese wiyegereza. Lakini mtu wote ambao unajisogezea. Umwiyegereza ufise intumbero. Uweze kumjisogezea uko na shauku nzuri. Siko. Bandanya. Ku murongo wa 2 rero. Abo nkunda. None turabana b'Imana. Ego. Ariko uko tuzomera nikurerekanwa ico tuzi neza nuko Yesu niyerekanwa tuzosa nawe kuko tuzomuraba uko ari kandi tuzomumenya tena tutamjua. Bwana sifiwe. Iyo Mpwemu rero iyo roho atwereka
ubuzima wakati anatuonesha maisha ya Mungu, akatwibutsa n'ibi tubikiwe, na anatukumbusha haya ambayo tumewekewa, akabona mu mitima yacu tuguma turunda ibi zetu kuna vingine vitu vimo ndani, biramubabaza, vinamuumiza. Abikorino ba mbere igice cya 15 50 na guhera kuri 50 gushika kuri 53. Abikorino ba mbere igice cya 5 sakwere kuri 49. 1 Corinthiens 5 rere 49. 1 Corinthiens 5 Abikorino ba mbere igice cya 5 15. 1 Corinthiens 15. Iriho 1 Corinthiens 15. 15. Okay. Abikorino ba mbere 15 rero ku murongo wa 49 haravuga ngo kandi nkuko twambaye ishusho y'uwo mukungugu. Umukungugu mwavyumvise? Mesikia? Iyi mibiri twambika, hii mili ambayo tunavisha umukungugu ni udongo. Hii mili ni udongo. Yavuye mu budongo izosera mu budongo. Ndani ya udongo na utarudi ndani ya udongo. Ikuhangayisha gusa. Hata ikuhangaishe aje. Ukubuze amahoro. Ikukoseshe amani. Muka umenye kwa maherezo ya. Lakini ujue mwisho ni mu butaka. Ni ndani ya udongo. Bandanya. Niko tuzokwambara n'ishusho y'uwijuru. Umviriza, turabikiwe ishusho yo mwijuru. Tumewekewa sura ya mbinguni. Itarinda gusigwa makeup. Ambao tuwezi tukaipaka makeup. Itarinda kwambagwa ikoti. Hatuwezi hata tukavaa suti. Itarinda kwambagwa gahuzu keza. Hauwezi kati ukavaa nguo nzuri. Tubiki ishusho nziza itazosira. Tunawekewa sura nzuri ambayo haitaisha. Hiyo sura umesikia. Ngo tuzosa na Yesu. Tutafananishwa na Yesu. Tuzosa na Yesu. Tutafanana na Yesu. Bandanya. Ariko bene data, icyo mvuga ni iki kimwe, yuko abinyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Never. Abantu b'inyama n'amaraso gusa. Watu wa nyama na damu ntibazora kubwami bw'Imana. hawezi wakarisi ufalme wa mbingu. Si jewe nabivuze. Sio mimi ambaye nimeyasema, lakini neno la Mungu. Kandi ibibora rero bitaragwa ibitabora. Mwavyumvise? Ibibora vitu ambavyo vimeharibika bibora kugira ngo bihere bibe decompose kwa sababu viweze kuisha. Ntibishobora kuragwa cyo kimwe n'ibitazobora. Haviwezi karisi na vile ambavyo havitaoza. Bandanya. Ndababarira akabanga. Ndabibira akabanga ba Kristo. Acha niwaibie siri wa Kristo. Sikia hii siri. Uritahane. Uweze kuenda nalo. Ntituzosinzira twese. Nibikunda ntituzofa twese. Hatutakufa sisi wote. Ariko twese tuzogira gute? Tuzohindurwa. Lakini sisi wote tutabadilishwa. Ndio agano ambalo tunasubiri mimi na wewe. Ariko tuzohindurwa. Lakini tutabadilishwa. Huyu mubiri wa matatizo. Huyu mwili wa matatizo tutauvua. Nyamara naho tugora. La hata kama unatatiza. Ni ninyo. Huyu uzobora. Utaoza. Hivyo ndivyo Mungu anavyoona miili yetu. Iyo tuko turayiha agaciro kareze. Wakati tunaipatia thamani ambayo inazidi identite dufise muri Kristo. Inazidi identite ambayo tunayo ndani ya Yesu. Mukanya gato. Umviriza, aba twako turigezo mu ishure rya Mpwemu Yera. Wale ambao tulikuwa tunajifunza pamoja, acha niwapatie exercise. Kubita urugohe. Wewe piga tu jicho lako. Kubita urugohe. Bitwaye umwanya ungana gute? Vinapeleka muda woharura. Unaweza kuhesabu. Abandi bakatubwira ibisiga bwenge byo guca mu mpome. Alafu wengine unatuambia tupite ndani ya vibambani. Ibiyobeye byo mu bushobozi bw'Imana. Nukukuntu tuzahindurwa n'umwanya wo gukubita urugohe. Duhinduke dusa na Yesu. Tulimoja na unafananishwa na Yesu. Haleluya. Uyu mubiri tuzovamwo. Uyu mwili tutautoka ndani. Umve kubera agaciro gatufise. Kwa sababu thamani ndogo ambayo unayo. Nibizosaba Imana n'umunota n'isegonda. Havitashika mtu wa Mungu hata sekonda. Hapana. Akanya ko gukubita urugohe gusa. Ni kuweza tukufinya jicho lako. Tuzohindurwa. Alafu tubadilishwe. Dusa na Yesu. Tufananishwe na Kristo. Tuzohindurwa. Tutabadilishwa. Twambara umubiri udapfa. Alafu tuvae mwili ambao haukufi. Kweli kimutinya urupfu no. Kwa nini mnaogopa kifo?
ariko umuntu agwaye aca yiyumvira ko Kwa nini mtu akiumwa anajifikiria kwamba anakufa? bandanya aho inzamba y'iherezo izovugira. inzamba iri hafi kuvuga, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa. umviriza rero privilege abantu bapfuye nk'ubu wogenda ubunyene cyane wogenda ubunyene. Leo hata ukienda leo reka nivuge mama basi ntihagire uwo nsitasi. Pasiwe mtu ambaye nitakwaza. Jewe nogenda ubunyene. Mimi nikienda sasa hivi nzobatanga gusanganira umwami. Mari mubizi ivyo? Mlikuwa mnajua kama nitakuwa kumusanganira. Mimi ndio ambaye nitaanza kumshangilia. Nicho gituma Paulo yavuze ndio maana Paulo akasema ngo kubaho ni Kristo. Kuishi ni Kristo. Ngo kufa ni nyungu. Na kufa ni faida. Urufu Kifo ni nyungu kuba Kristo. Ni faida kwa Mkristo kwa sababu nibo bazotangura gusarurwa. Wataanza kupandishwa wakienda kumshangilia mfalme. Kandi ugiye uno munsi. Tena yule ambaye anaenda leo akize vyinshi. Anapona mambo mengi. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Imani habwe icubahiro. Amen. Hari abantu bifuza gupfa kubera. Kuna watu wanahitaji kufa kwa sababu ivyo mwisi vyabaruhisha. Mambo ya duniani yamemchosha. Nibifuza gupfa utarizera uzopfa nyene urufuru. Ni continuity uzobandanya. Uyo muruho uzobandanya ibihe byose. Utaishi mwa hiyo matatizo miaka yote. Amen. Nitwifuza gupfa kuko turushe. Hatuhitaji kukufa kwa sababu tumechoka, hapana. Ahubwo lakini urufu nirudutera ubwoba. Kifo akitutishi kubera ko kwa sababu umwami wacu yararunesheje. Ameweza kushinda. Mumvise itandukanye. Mmesikia tofauti. Amen. Amen. Urufu nirudutera ubwoba. Kifo akitutishi kubera umwami yarunesheje. Kwa sababu mfalme ameshinda. Amen. Amen. Ariko nitwifuza gupfa kubera twarushe. Lakini hatuhitaji kufa kwa sababu tumechoka. Urazi iyo biriko biragutera mu vyiyumviro. Unajua wakati viko vingi ndani ya mawazo. Imbere y'Imana usa n'umuntu yiyahuye. Mbele ya Mungu unafananishwa na mtu ambaye amejiua. Umesikia? Ndabisubiramo. Hacha nirudi ndani. Iyo uguma wiyumvira gupfa. Wakati unafikiria kufa. Kubera urushe. Kwa sababu umechoka. Uruhizwa n'ubuzima bwawe. Umechoka na maisha yako. Ungana. Uko n'uwiyahuye. Uko sawa na yule ambaye amejiua. Kubera ubuzima bwawe. Kwa sababu maisha yako. Si wewe wabwiha. Sio wewe ambaye umejipa. Yule ambaye amekupa maisha. Ndiye ambaye anajua mwisho wako. Wakati atakubali aweze kuchukua. Atakuchukua hayo maisha yako. Azobwisubiza. Atachukua vyake. Amen. Amen. Shakurire. Hata ulie. Shakawita mu muriro. Hata ujitupe ndani ya moto. Wakati ya bado hapajania kwamba utakufa. Urachapambana. Utabaki unapambana hapa tu. Amen. Amen. Kandi tena ntiduhamagara Yesu ngo aze vuba. Hatumuiti Yesu akuje upesi. Twaruhizwa n'ibibazo byo kwisi. Kwa sababu tumechoka na matatizo ya duniani. Oya. Hapana. Yesu azoshitsa isezerano ryiwe mu gihe ciwe. Wakati wake. Hapana mu gihe cyacu. Hapana wakati wetu. Ebana. Ariko ni hahandi nyene. Ni pale pale. None ko biriko birononekara kandi batubwiye ko ari ibibazo. Vinakufa na ni matatizo tu. Na kunu yo kwizira tukagenda vyose bigahomba. Hakuna kisa naweza kakuja alafu hivyo vyote vinaharibika. Vyose bigende twigiye. Vyote viende afu na sisi twende. Mbona mnaanza kufikiria sasa? Urazi mukaroti ico yazize. Unajua Roti mke wake kitu ambacho Imana yarabwiye ati va mu gisagara mugende. Mungu amemwambia toka ndani ya hii taifa mwende. Lakini mke wa Roti akaenda anatizama nyuma. Vile vitu vyangu ambayo naacha. Vile vitu vyangu. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Niba twarizeye Yesu. Kama tumeamini Bwana Yesu. Tumuhereze ubuzima bwacu. Tumpatie maisha yetu. Abari watugenera ingene tubaho. Aweze kutupangia gisi tutaishi. Niwe muhinga. Yeye ndio mwenye. Niwe muhinga. Yeye ndio boss. Pastor. Karibu papa. Jewe naenda kukumbuye. Nabandi bari bakumbuka. Mimi nakumbuka na wengine walikuwa wanakumbuka. Nao sauka tusenge. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umwami Yesu abagire neza. Amen. Kandi turabashimiye nanje ndabakumbuye turakumburanye. Dushimiye Imana ku ijambo ryiza turonse uno munsi. Reka dukomere amashi umwami Yesu. Acha tumpige Bwana Yesu makofi.
mwene data agitangura kuvuga ngaha, ndugu ambao wakati ameanza kuongea hapa, numvise Mpwemu Yera ambwira ati, nilisikia roho wa Mungu ananiambia, ndashaka ko ushinga intahe. nahitaji uweze kushuhudia. Ariko Lakini turashima Imana uko vyagenze. tunashukuru Mungu gisi amekuwa. Reka nzo bashinga intahe kwa Mungu uza. Acha niwashuhudie Jumapili ambayo itakuja. Ushika ico gihe, ariko hadi hiyo siku sasa, iyo ntahe nta kindi itwigisha, hakuna kitu ambacho kingine inatufundisha, nukugumya kwizera, ni kubaki na imani. kwani intambara nziza, pigana vita vizuri yo kugumya kwizera, ya kushika sana imani. Natangaye ko nimeshangaa sana mwene data wambere ataye kuvuga wa kabiri avuze, avuze kwanza ameanza kasema na wengine akasema, mutima wanje ari numva vile ambavyo vilikuwa ndani ya roho yangu nikasikia. Nashima Imana ko Mpwemu Yera, kumshukuru Mungu kwa sababu roho wa Mungu ari we yigisha, ndio ambaye anafundisha. Rero bana b'Imana, sasa wana wa Mungu turahari, turakomeye, tuko washindaji. iri jambo naryumvise, hili neno umelisikia. uyu mubiri twambaye, huyu mwili ambao tumevaa urabora, unaoza, ni ivu, ni udongo, kandi n'Imana irabizi, tena na Mungu anajua ko ari ivu, ya kwamba ni udongo, kandi ni yaduhaye uyu mubiri, ndio ambaye ametupa huyu mwili yonyene peke yake, yaduhaye umubiri, ametupa mwili, irazi ko ari ivu, na anajua kwamba ni udongo, irazi ko ari ivu, anajua ni udongo, irazi ko ari ivu, anajua kama ni udongo, kandi ribora, tena ambao unaoza. uyu mubiri, huyu mwili ntituronderere, tusiutafutie kugira uko Imana itawuzi, kufanya kama gisi Mungu haujui, tuwambika ivyuma tugira gute, chuma, ugumara umubiri w'ivu, unabaki tu mwili wa udongo, kandi uzobora. tena utaoza. Satani ntaduhende muri iyi misi, Ibilisi asitudanganye yuko ya kwamba uyu mubiri huyu mwili bikunda yuko unawezekana ya udashobora kubora, hauwezi ukaoza, haba namba, hapana, ubwo nubeshi, huyo ni uongo. Ariko lakini ico twiteze, kila ambacho tunaitarajia, twiteze yuko umunsi umwe igihe hazohishurwa uyu mubiri w'ivu uzohishurwa, ugashushanywa na Kristo, ukambara ukudapfa. uweze kuvaa kutokufa. Ico nico twiteze, hicho ndicho ambacho tunatarajia. abagiye kurwana intambara nziza, wale ambao wanaenda kupigana vita vizuri, ukwizera, washike sana imani, gumya ukwizera, shika sana imani, gumya ukwizera, shika imani. nibaza ko zoronka gushinga intahe, nina imani ya kwamba nitakuwa kandi ufise ukwizera, na yule ambaye ana imani. ijambo ry'Imana riravuga ngo, neno la Mungu linasema ukwizera, imani gupfuye, ambao kumekufa, gupana n'ibikorwa, kuna kufa na matendo. ahari ukwizera, mahali kuna imani hagaragara n'ibikorwa, panaonekana na matendo, ibikorwa vyiza, matendo mazuri byo kugirira neza abandi, ya kutendea vizuri wengine, ya upendo, n'ibikorwa vyiza, na wengine matendo mazuri byo gukura abantu mu kuzimira, ya kutoa watu ndani ya njia mbaya, n'ibikorwa vyiza, matendo mazuri by'ingeso nziza twamira ya abandi, tabia nzuri ambayo tunaonesha kwa wengine. rero sasa abagumije ukwizera, wale ambao wanashika sana imani, bakora ibikorwa nk'ibi, wanatumika mambo kama haya. dushimye Imana, tunashukuru Mungu yuko dushishikara ya kwamba tunaendelea no kuba mugombe bw'Imana, ya kuwa ndani ya mapenzi ya Mungu. twasomye ijambo ry'Imana, tumesoma neno la Mungu likatuambia Imana Mungu ngo ntiyerekwa haoneshwi ahantu hari umwanda, fasi ambao kuna uchafu. Mungu wakati atakuja, ugasanga ngo ahantu hari umwanda, akikuta fasi ambao kuna uchafu, ataweza kuwapatia mgongo, na hiyo neno la Mungu. ndashima Imana ku buryo bwabonetse, Mungu kwa pesa ambazo zimeonekana, ashoboye kuboneka amahera 270 pameonekana yirangi. Imana ibaho umugisha, Imana ishishikare guhezagira imirimo y'amaboko yanyu, kandi bagirire neza, dushishikare kugira isuku, na tuendelee kufanya usafi, dushishikare kuba aheza, tuendelee kuwa mahali pazuri, na tuweze kukutanana kama watu watakatifu, tuweze duhimbaza Imana, twiyumvirane ko, na tuweze kufikiria, kandi tena dushishikare imirimo myiza, tuendelee kazi nzuri. Data yashimye kukorera muri twebwe, Baba ambaye amependelea tuweze kutumika ndani yetu. Bwana Yesu awabariki. goye ntibizoreka kuza, mambo magumu hata yakosa kuja, ariko turahari ntiturapfa, lakini tuko bado hatujakufa. Umwami Yesu ni muzima, Bwana Yesu ni mzima. Umwami Yesu, Bwana Yesu, dushikira mambo ambayo yanakuwa kugira ngo bibashikire,
namwe bibigishe. nanyi iweze kuwa funzo kwenu. Ibidushikira mambo ambayo yanatufikia kugira ngo namwe ili nanyi nao vyo bashikira hata kama viweze kutokea kwenu viweze kuwafunza. N'abafisi birenze bidushikira. Na wale ambao wanayana zaidi ya Yesu. Imana igomba kutwigisha. Mungu anahitaji kutufunza. Ntimurekure ukwizera. Musiache imani. Gumya ukwizera. Shika imani. Ivyo ducamwo vyose. Vitu vyote ambavyo tunapita ndani. Vyoba bibi. Viwe vibaya. Mugumye ukwizera. Mshike imani. N'abanezerewe mukaronka ivy'iyisi. Na wale ambao wanafurahia mambo ya mukaronka vyiza. Munachukua mambo mazuri. Mukaronka vya bindi umubiri wifuza. Unakuwa na vile ambayo mwili ambayo unahitaji. Mutari mu bibazo. Na hamko ndani ya matatizo. Namwe gumye ukwizera. Na nyinyi mshike sana imani. Twese sisi wote abaryohewe, ambao wanafurahi, abamerewe nabi, ambao uko vibaya, abo mubiri umeze nabi, wale ambao mili yao ni inaumwa, abari mu bibazo, wale ambao uko ndani ya matatizo, n'abari mu bisubizo, na wale ambao uko ndani ya jibu, wale ambao uko vizuri, bantu b'Imana, watu wa Mungu, bana b'Imana, wana wa Mungu, gumye ukwizera, shike sana imani, gumye ukwizera mwese, shike imani nyinyi wote, mushishikare, muendelee kugendera mu nzira, kutembea ndani ya njia ambayo Baba ametuwekea. Reka rero acha sasa duhaguruke twese, tushimame sisi wote, dushime Imana, tuweze kumshukuru Mungu kugira ngo tugende imirimo y'iyindi, ili twende ndani ya gushigikira mwene data nkuko twavyumvise, kumsupport ndugu yetu kama gisi tumevisikia. Shima kw'imiruho yanje yose yanyegereje umusaraba, wangabiye umurava kumbaba, sezerano dufitanye, isunika hera ku birenge vye, shima kw'imiruho yanje yose yanyegereje umusaraba, muri vyose amahoro wangabiye, anyungura ivyiringiro, umurava kumbabarira, sezerano dufitanye, risunika hera ku birenge vye, kandi utushima kw'imiruho yanje yose, shima kw'imiruho yanje yose yanyegereje umusaraba, muri vyose amahoro wangabiye, anyungura umurava kumbabarira, sezerano ry'umwami dufitanye, risunika hera ku birenge vye, sarimisha impundu agakiza kibona, kandi usanga imishayo y'ivyaha vyacu, karatwegereza iyo ntebe y'ubuntu, iyo ntebe y'urukundo, amaso yacu atuzirikira ku birenge vyiwe, watuma amajambo akomeza imitima yacu, umutima wanje impundu nyinshi, nishima ryuzuye imitima yacu, kubw'agakiza k'umwami yaduhaye, yatwegereye
urakoze ko twibutsa yuko Asante kwa kutukumbusha abakwizeye bose, wale ambao wamekuamini wote, abakwakiriye wale bose, ambao wamekupokea wote, tubwirizwa guhagarara kuri wowe rutaremwa. tuweze kusimama kwa wewe Bwana. Abakwakiriye bose, Wale wote ambao tumepokea, imvura itazoreka kutugwira, mvua haitakosa kunyesha, imiyaga itazoreka kuza, pepo hautakosa imivo kunyesha, itazoreka gutemba, hata maji hayatakosa yuko kutembea. abakwakiriye twese Wale wote ambao tumepokea, tutahawe kukwizera gusa, hatukupewa kukuamini, ahubwo twahawe no kubabazwa nawe, tumepewa hata twahawe kuumizwa na kwifatikanya wewe. nawe imibabaro waronse Tumeweza mwami Yesu, kukambatana na wewe kwa matatizo kugira ngo yote, mwami Yesu ili wewe mfalme Yesu, ivyo ducamwo vitu vyote ambavyo tunapita bitugerageza mwami ndani Yesu, vinatujaribu Bwana Yesu, biduhe gukomera mwami, vinatupa kuwa na bituzanire nguvu, kwihangana, vinatupatia uvumilivu, kandi nitwihangana tena tunavumilia dushobore kuzoshikira bwa bwiza, tuweze kufikia bwa bwiza watubikiye. ule utukufu ambao Turagushimiye umetuwekea. Yesu, Tunakushukuru kuhora utwibutsa, kwa sababu kuhora udukomeza, kwa sababu kuhora uduhereza amajambo dukomeza, natupa maneno ya kugira ngo mwami Yesu dushishikare kuba inyungu zawe muri ibi bihe isi izazaniwe, muri ibi bihe n'ishengero benshi bazazaniwe, benshi babivamwo. Reka uduhe gukomera ku birenge byawe, uduhe gukomezwa mwami Yesu n'aya majambo tuganiriza buri munsi. Iri jambo ryawe n'ubushobozi, iri jambo ryawe n'ubushobozi, iri jambo ryawe n'ubushobozi, nirisubira inyuma uko ryaje, riraduhindura, rikadukomeza, rikadushushanya nawe, tukagenda nkawe. Wagaragajwe uburyo bwose, waronse mwami Yesu ubwiza bwose, ariko mwami Yesu ntiwakoze icyaha, wagumije mwami Yesu ubumana bwawe. Reka nawe ubumana waduhaye, ubwiza waduhaye, ukwitwa abana b'Imana, tubigwanira ishaka, tubigwanira ishaka, tubigwanira ishaka, byose tubishobozwa nawe. Uduha inkomezi Yesu, tugukomeye amashyi menshi, impundu nyinshi. Uradushoboza Yesu, uradukomeza Yesu, uratugirira neza Yesu. Natwe turi abawe Yesu, ntituzokuvako, nta kimwe kizodukura kuri wewe. Iyo tugiye kuja mwami Yesu, dushishikare kuba abawe Yesu. Urubanza tugiyemwo Yesu, abari ugaragara, abari wikorera Yesu, abari uboneka mwami. Iyo tuje mu ngo zacu mwami Yesu, udushoboze Yesu gushishikara kuba abawe, kugendera mu ngeso nziza zawe, kugendera mu ngeso nziza zawe, kugendera mu ntambwe zawe. Udufate ukuboko, udukomeze Yesu, tugendere mu ntambwe zawe. N'izina ryawe Yesu tuzosubire guhura mwami, twiyumvirana ko tugushima, tugushingira n'intahe mwami Yesu y'ubushobozi bwawe. Icubahiro mwami Yesu, ukuganza mwami, ubushobozi bwose, ukunesha kuva kuri wewe, amahoro ava kuri wewe Yesu, aganze mu bakwizeye, abari yatuganza ubu n'ibihe bitazoshira. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze, dushima, tukwiteze. Amen. Ubuntu bw'Imana, intsinzi y'Imana n'urukundo rw'Imana biganze twese ab'Imana. Muvuge muti amina. Amen.